iyi rendezvous tubona mu masegonda make Brentford Manchester United twakwitega ikipe Alba ku kibuga cha Brentford kibuga cha Brentford ni ekipe nayitanguye season nabi ni Manchester United turindiriye kuraba namba ishaka gutsinda urukino rwa kabiri yikurikiranya ibidaheruka azoba yasubiye ku kibuga cha yakiniye ku imyaka indwi Brian Mbeumo Manchester United paraporo gutsinda Chelsea yokurikizaho Brentford byo bitanguye kugenda neza paraporo y'ivyo ubu tuvugana ni ya ifisa manota indwi yotsindigasha kwa yandi atatu vyo bari sawa nayandi idatsinze Brentford yatakaje wisi gatakaza Mbeumo gatakaza umukoca yo bibandanije mu Manchester bwayo mugabo mengo Brentford simbi muhira nimbi cyane nimbi cyane yisezo muhira nimbi cyane yisezo muhira naho yoba muhira cyakubirabe neza amanota 3 imbere ya Chelsea ni murari hagije yo kwitwaza kwa Brentford sinamota 3 gusa kwa Manchester United baba barakwiye kwa Chelsea ahubwo n'uburyo batanguye umwaka kuko urarabuti uratsinzwe na equipe ikomeye mugabo witsinzwe umeze gute sivyo kabona ngo equipe hari ukuntu bagerageje gukina ivyabo mugabo bazanye ne kuba batsindwa na equipe no vango ifisi cibarusha rero bisobanura ngo uno munsi equipe iri motive wo bita Ruben Amorim arafise ikintu cyo kuvuga ngo mbega ko equipe yamaye ibyo nkeneye byose ko equipe yoba yaramaye ibyo nshaka byose ubundi jewe ntayihaye ibyo nategereza kuyihanda yishuza iki Man U no musiri motive kacongera ko n'amanota 3 bakwiye kwa Chelsea equipe iri motive encore fa nibihe bagiye gura na Brentford mugabo muri Premier League naho nyine nabonye mengo ntago yo bifatiye kubihe mugire equipe ikomeye iyo uzi ko wasohotse kuri buga nka bya Brentford abamenyeza bavango abafana baba bishuza byinshi bikomeye mbere wanashima gusumba n'uburongotse rero bafimba ngo bari tira motive Manchester United barabona ko uno mwaka hari ico bashobora kugerageza ariko kandi bafise gasopo ivuga ngo kirazira kikanaziririzwa gusubira kugaragara muri 15 banyuma rero iyo niyo motivation imbere ya Brentford sindi kuvyumva neza ko bazogenda gutsinda vyorosha bashobora gusiragoringa koko meme na Burnley yaragiye kuri Old Trafford batsinda basiragorinze mugabo mani yona kuno musi n'equipe byose byo kuja kwa Brentford avec performance za mani performance za Burnley za Brentford bakakura amanota 3 yes sakumi Leeds za kuri kumwe na AS Bournemouth hanyuma Manchester City barakira Burnley City nta kosa ryo gukora kuri Etihad Stadium barakira Burnley barayitsinda barayitsinda pe kuko Burnley nayo irahuzagirika mu vyikina ubona ko Man City nayo yatanguye ntabwo yatanguye hari match zibiri batsinze ukabona ko menga vyacitse ariko baheruka kwanshurira na match zingaye batsinze Manchester United na Arsenal izo ni match zibiri na manota 3 noneho ukavuga ngo nsinze big teams zazindi zituma utogira ubwoba kuri bane ko ari gutsinda equipe avuga ngo niyindi noza noneho nkatinyuka kuko iyo umuntu atsinzwe agira ubwoba akari iyo umuntu atsinze morali ragaruka confidence kagaruka mu bakinyi arige nigihe utsinduka gumana ubwoba oya erga Man City nikibazo cuko bataratora umurongo Rodri wabataramera neza nayo bundi bwo barakomeye Tijaniri Jindazi inkino iyi sezo assiste zine n'igitsinda urumva ko rero nziza amaze kwerekana ko Rodri yogenda neza urumva ko sisi witi barabafise Bernardo ko oya kana equipe barakanwa kuko biteganije ko nanunze azoba yagarutse Ryan Cherki Ryan Swate yashoko yamaze kwagoye kubagaruka Ryan Cherki rero we nagaruke kuko hari icyo atarakora abona ko intango zitari nziza ntabwo match bakina abwo ko Chelsea na Chelsea yo burya inyuma y'inkino Chelsea bazako bari muhira abakire equipe yitwa Brighton nyuma y'insinzi kora ka match Brighton nigeze yoroherera imva yorohereza Chelsea Brighton nta numwe yamara intambara nta numwe yigeze yorohera erega Brighton nta numwe yorohera hano equipe ya Chelsea idacunze neza urumva Brighton ko afise Sanchez mu izamu yego ahawuri tukura arakinisha Jorgensen kandi mbona bangana bujye oya ntabwo bari mu bicara biratandukanye
ntabwo bari mubi cyane kabisa ni ukuri biratandukanye mwiza ninde nta mwiza arimwo ariko none niba atamwiza arimwo none numva se ko ariko ifu muvuga ati nta mwiza yabuze inenge nawe undi ariko Jorgensen niwe waza kuba ari mugabo kandi Sanchez ni mwiza share kare Sanchez arafise akantu gatarusha umuvandimwe Jorgensen ariko biragaragara ko abasigaye bose barahari undi adahari Nikore Chelsea mu nkino zine ziheruka atsinzemo Nikore ntawe uhari hari n'ivyo batanguye kwikanga ko Kora ashobora kuba afise ikibazo tugomba gutuma bagwa muri Sevilla rega Kore ni bari test ikomeye cyane kuri uno mugabo nabonye umuvandimwe Enzo Maresca avuga ko service yifuza muri Kore zari nyinshi ariko agiye kugerageza witwa Garnacho hagati mu kibuga nimero 10 y'umusatirizi nimero 10 kugira ngo nagerageza arabe nako ajya mu Swade yiwe nta wundi muntu yomugerageza barahari uriya mugabo nawe n'umunyabwo kuri nimero 10 kuri nimero 10 ese ukegeza imbere y'Enzo Jeremias Fernandez acishiramo umwana yitwa Andres Santos akakina noneho udanangiye hanyuma wing ukinisheyo Estevaona ntuze na Neto erekana Estevaona nabonye umengo ku 10 kozikina ubuheruka ari ukuntu yabihengeye na 10 kozikina cyane biza kuba vyanka ariko nako umukoca wa Brighton we yavuze bamubaza ati ko yasubiye inyuma Carlos Barema tiyabaye affected n'ibya na transfer yiwe takunze Manchester United ati birumvikana Asonage yumvise offre Manchester ntibikunde bigomba ku affect form ziwe tariko bizoge nta match nimwe tuzomwicarika maka agarutse kanye mu bihe byiwe turamushigikiye yes nuko bimeze Forest baza kuba ari kumwe na equipe yitwa Sunderland akamace keza ko kuraba pe ariko Spurs muhira baza kuba bari kumwe na equipe yitwa Wolves nayo biragaragara ko muri iyi minsi ya hafi si sawa 21 hari ukuntu Premier League bari kunjohera mu iyi minsi ariko iyi weekend baraduhenze nta match baduhaye ya Vendredi Crystal Palace na Liverpool rero Crystal Palace mu iyi minsi rabaha uziko yabatwaye igikombe ubushize ariko Palace ni equipe irikira kubagarana muri iyi minsi Jean-Philippe Mateta hari ukuntu atari karorohereza ama equipe akomeye ntabwo ari we gusa kuko uziko basubirize Eze bakazana Yeremi Pino nawe mwiza mu match zitanu ziheruka zahuje aya ma equipe umwe yatsinze 2 undi yatsinda 2 banganya rumwe harimo gukwegana cyane amashati harimo gukwegana cyane uziko ribo basibo bana batwaye n'igikoya bagitwaye Man City kiya cha FA Cup mu mwaka weze banganije retour banganije kimwe Liverpool yari yatsinze kimwe kubusa ni match ubona ibifunze kuko Crystal Palace ku kibuga cayo ifise Mateta hagati mu kibuga ifise Hughes umuhungu wa Mark Hughes ifise Seki encore Adam Wharton basigaye bahamagara mu gihugu cy'Ubwongereza mu kapiteni wabo inyuma ameze neza cyane uyu musore Magehi bitakunze kwaca kwa Liverpool ku munota wa nyuma hari umuvandimwe mu Faransa Max Lacroix bafise kinware gica hano ku mpande kiguruka ino Liverpool itsinda mu minota y'inyuma Yeremi Pino yasubiriye Eze kipi irakomeye bafise umuzamu Manchester United yirukanye Dean Henderson mu nkofera ameze neza cyane mu nkofera agiye kuri kote hari izuba bayambara inkofera ayipangura yambaye inkofera iyi Liverpool iduha intsinzi mu minota y'inyongera kwa Crystal Palace ntibiza kuba ari ibi nabonye abantu bari kutwishyuza cyane ibi by'i Burundi sinzi niba turi buronke umwanya w'umugabo yitwa Serge Busquets ariko nabonye abantu bamaze gukunda cyane ibintu by'i Burundi baridoga ngo isaha imwe n'into cyane ikindi kwa Liverpool bongeye kontra ngumuha Leo Landry ngumuha burya Landry ngarayi baramwemera cyane ngumuha ngumina hari iwacu hari ibitumbo bitwa gumina ubwo turaza ko bitubimenya ariko ni Classic Sport nobwira ngo mushikirizwa ku bufatanye na 1tbet barakubwira ngo tsindira moto muri tombora uri kumwe n'aba